Iki kintu sinzi yuko abantu bakizi. Bibiliya iravuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje, nanje nzomanuka mbane nabo. Uwo ni Yesu yariko aravuga ayo majambo. Ariko ingorane tudatahura ijambo ry'Imana nuko twiyumvira uruhande rumwe gusa. Ngira ngo ndakwereke kino kintu. Nimba Yesu yaravuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryiwe azomanuka abane naho, n'ubundi aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ry'urusaku, kubesha n'ibindi, Satani aramanuka akabana nabo, kuko Satani niwe se w'ibinyoma. Bisome muri Yohana 8:44. Yamye ari umubesha, ari umwicanyi kuva mbere hose. Rero iyo uri kumwe n'abanyarusaku, iyo uri kumwe n'ababeshi, iyo uri kumwe mbese n'abanyavyaha, iyo uri mu bintu vyose Imana yanka, umenye yuko Satani aba ari hagati muri mwebwe. Satani aba ari kumwe namwe. Ariko ngira ngo ndababwire, umwana w'Imana, umuntu yamenye Yesu, ntakwiye kwifatanya n'abacokoranyi, ntakwiye kwifatanya n'ababeshi, ntakwiye kwifatanya n'abasambanyi, ntakwiye kwifatanya mbese n'ivyo vyose Imana yanka. Nimba ushaka kumenya ivyo Imana yanka, ivyo mpwemu yanka, birabe mu Bigalatiya 5 uraza kubibona.